Maramutse ndakunda kuvuga ku Burundi ko ibintu vyunyutse na cyane nkumvira impuhwe abantu b'abajene ariko nuvuga ko no hanze mu bihugu vy'Uburayi ibintu bimaze kunyuka ibintu vyarazimvye cyane n'abajene kandi nuvuga ko bafise gashavu kubera sinari ndahari mugabo ko bavuga mu myaka ya 60 70 80 wanashaka abantu ubuzima bwari bworoshe ugeranije n'ubu ufashe nko muri Amerika kumbe ndafite nk'akaroro hakintu bita ngo ni American Dream ariko naza ko ari ikintu bari bafise mu bihugu vyinshi bafite ngo rêve kumbe hariho na rêve français Australian Dream UK Dream je ne sais pas wasanga umuntu atiri waraje no kuri kaminuza aheje secondaire thank you yashobora guheza secondaire hanyuma agaca agenda gukora akazi kabayabaye kashowe kuba ari muri factory muri usine runaka juste ahereza ivyuma canke ugasanga arize ubufundi ivyo vy'electricien n'ibiki ugasanga arahemba amafaranga meza amurekurira kubaka inzu iyo bavuze ngo American Dream ko n'abanyamerika bavuga ngo ni inzu y'ivyumba bihagije umugore abana batatu inzu bifise peruze hanze abana bakinira abafise imodoka bagenderamwo bakaba weekend bagenda kuraba movie canke muri gutembera handi hantu rimwe mu mwaka bagafata vacation canke akaruhuko hanze y'igisagara harimwo binashobose hanze y'igihugu The American Dream ubuzima bwo tubona dufate famille moyenne mu movie usanga bari comfortable ijya comfort kera ntiyari izimvye nkuko nabivuze umuntu umwe w'umugabo akora yashoye kuyikorera famille yiwe umudamu akaguma muhira araba bana ubu impossible mu bisagara nka vya Sydney za San Francisco no mu bisagara binini muri Amerika usanga ahubwo n'umuntu nk'umudoktere arongoye n'undi mudoktere ari babiri bibagora kuronka ubuzima nka burya umuntu wo muri primaire umuntu plutôt ahejeje secondaire yashobora kuronsa famille yiwe no kuvuga ubuzi bwinshi busaba ico bita bachelor's degree donc imyaka 3 kuri kaminuza hari n'ubusa yirenga ugasanga kandi ntibuhemba neza ugeranije n'ico ushobora kugura ugasanga kandi amashuri arazimvye kera abantu benshi biga ku buntu ubu nko muri Amerika bafata student loans mu bihugu vyinshi kandi ziba zizimvye ama university abazimvye kuburyo usanga abantu bafite ibihumbi 30 40 50 ijana amajana plus bariko bariga mugabo ugasanga babuze akazi canke bariko bakora ku McDonald's batanga coffee ibintu nk'ivyo. Donc abantu en général n'abajene en particulier ntibanezerewe nuko ibintu vyifashe ubu kubera iyo mpamvu abajene benshi bahejeje ama université bafise n'ama master washaka n'ama PhD mugabo basanga ubye nta kazi bafise canke bafise akazi gahembwa intica ntikize canke mbere bafise n'akazi katari mu vyo bigiye nakubwiye nyene abantu usanga bazize mu bushobozi mwose gutwara Uber bari gutanga ama pizza bari gukora mu ma coffee shops ku ma petrol station n'ubundi buzi budahemba neza kandi atari mu vyo bigiye iyo fenomene irahari iterikura kandi iraragishinga abantu benshi ubu rero bigiye gukomera ikintu bita AI canke artificial intelligence artificielle hari ukuntu iriko iratwara ubuzi bumwe ku buryo kubera buvyoroshe gukoresha AI nk'ibintu bijanye no kwandika nk'akarorero wandika article nimba ufite kugufata umunsi ubusha kuyandika mu isaha imwe ukoresheje izo LLMs nka za ChatGPT kumbure ntibimeze neza mugabo bigusaba iyindi minota 30 yo kuyikosora nimba harimo amakosa biruta kwandika utayipinga n'amaboko yiwawe umunsi wose cyangwa ukora research hirya no hino iyo yagukora research kakuzana ibintu hagati na hamwe umva nk'ahantu handika ama article vyo yaragiye proofreadings biko biragenda bo muri software ndimo muri technology naho nyene kera si kera n'ubu ugiye kwandika software canke logiciel ikora ikintu ushobora kuba wandika ama page dufate ane canke dufate ma line of codes ashika igihumbi ngo kutypinga xyz n'amaboko yiwawe biratevya
mugabo ugiye muri ChatGPT ukavuga uti nyandikira fonction muri code ikora ibi n'ibi irayiguha ugasanga iri good enough, irashoboye gukora ibikeneye kutwikinga mugabo yakwandikiye la majorité, donc iragukorera nka 80%, 80% wowe ugashika ukora ivyo bisigaye. Urumva no kuvuga aho wokeneye aba developer batatu ucu ukenera umwe gusa, no kuvuga andi baca bataha. Bo no mu yandi madomeni izo zirahashika, donc ubu hari ubwoba none akazi kazoba akahe, abantu bazokora iki, nta kazi kagisigaye. Bamwe bakavuga tuje mu mametier ivyo vy'aba plombier n'ibiki, mugabo kandi naho ko bazoba biri benshi bizoca bitagaciro. Hanyuma bitaye agaciro no kuvuga uzoza ukorera amadolari 5 ku isaha aho gukora amadolari 100 ku isaha, kubera ubu abaritisi barakenye kumbure, ariko navyo nyene bazoshiramo ama robot n'ibiki, ibintu bitangure ubuzi butangure kugabanuka. Kandi urumva baguhemba badafise akazi, umva n'abafise akazi uzohembwa nande, uzokorera nde, kuko kenshi na kenshi ibintu bikizo na marché, abantu bagura ibintu ngo abantu baza kugura amakofi kubera afite amafaranga extra, dufite amafaranga extra, iyi kofi n'amadolari 5 udafite amafaranga ucikorera muhira ku idolari rimwe gusa, nta kamaro kuza kunywa kofi muri coffee shop udafite amafaranga. Donc sinzi abantu bafite ubwoba ko bizokwa affecta ama industry menshi. N'imbere ya AI nakubwiye ko baratanga kwidodomba ko ubuzima busigaye buzimvye, amazu muri ivyo bisagara navuze za Sydney, London, Melbourne muri Australia, za San Francisco muri United States, za peut-être Toronto, Canada n'ahandi henshi, ubu yarazimvye kabisa, yazimvye cyane, umuntu asanzwe kugira ngo agure inzu ntivyoroshe. So ndetse kubesha naje haraheze iminsi mike ino, imyaka mike ino bwiye umuntu ugenda bwiye mathématique, science, technologie, ibintu bita STEM, ibintu vya software, logiciel, ariko ubu vyongora guha advice umuntu. Sinzi umuntu cyo nomubwira kubera usanga ibintu vyose ubu bisa n'ibiriko birunyuka, nta wuzi kazoza yo kateye kaja. Abajene mu vy'ukuri nandi ndabumvira impuhwe, nta wuzi ko bazosepa, nta wuzi yo marché du travail izoterija muri rusange. Muga muntu yogerageza agapfa gukurikiza ibisabwa, akarabyo bitera bije, nta muntu yoca yihebura. Kumbure AI izosubira hasi, bazoyiregulatinga, kumbure marché zo kwitransform ukundi, mugabo ntivyoroshe uko ndiko ndabivuga. Sawa, muge munsi mwiza, bye.